Gihugu cera ndacimana nkundira ndabaramutse mwese muteze amatwi insamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya akanaka ko kuzirikana ijambo ry'Imana ry'umunsi w'Imana w'ibisandasanda no kubabara k'umukama wacu Yezu Kristo. Muri mwaka wa liturujia A ibisomwa vyeranda bidufasha kuzirikana ayo mabanga hamba y'ukwemera kwacu. Ndababwira aho tubikura mu nkundire mpere ku nkuru nziza tuzirikana imbere yo guhezagira ibisandasanda. Iyo nkuru nzita tuyisanga mu Injili yanditswe na Matayo ikigabane ca 21 akarongo ka mbere gushika ku 11. Ikatwiganira ingene Yezu mu kwitegurira Pasika yatumye ko indogobwe ngo ayigendereko mu kwinjira icese mu gisagara ci Yerusalemu. Tukakura rero kwa kwicisha bugufi kuzotuma ashimagizwa agashigwa hejuru ya vyose. Nitubanze rero dutega amatwi iyo nkuru nziza imbere yo kudushikira ibindi bisomwa biteguriwe inkuka y'imisa yo kwibuka ukubabara k'umukama wacu Yezu Kristo. Ni muhora n'umukama. Ivyo dusoma mu nkuru nziza Yezu Kristo nkuko yanditswe na Matayo. Imisi mikeyi imbere yuko umunsi mukuru wa Pasika ushika, Yezu n'abigishwa biwe begera Yerusalemu bashika i Betaniya amarora ku musozi wa Oliveti. Yezu arungika abigishwa babiri ababwira ati: nimugende mu mihana imbere yanyu muca muhasanga indogobwe iziritse hamwe n'umwana wayo, muziziture muheze muzinzanire. Nihagira ico bababwira mubasubize muti umukama ni wazishaka, aca zibarungikana adatevye. Biba gutyo nyene ngo ivyavuzwe n'umuhanuzi biseruke. Barira Abanyeruzalemu uti ngo uyu mwami wanyu aje iwanyu arangwa n'ubutekerezi, yicaye ku ndogobwe no ku mukurira w'igitwazi. Abigishwa baragenda rero bagira ico Yezu yababwirije. Bazana ya ndogobwe n'umwana wayo bayirenza ko ibikwemo vyabo. Hanyuma abantu benshi barashikuka basasa impuzu mu nzira, abandi nabo baca mu mashami n'ibiti barayakwiragiza mu nzira. Ishengero ryari imbere n'iryari inyuma yiwe ryazarira hogora riti: Hozana mwana wa Dawudi, aragahezagirwa uje ku izina ry'umukama. Yinjiye muri Yerusalemu igisagara cose kirumigwa, bavuga ngo mbe uyo ninde? Ishengero rigasubiza riti: ni Yezu umuhanuzi ava i Nazareti mu Bugarire. Nidushemeze ijambo ry'Imana. Nuko rero bakunzi b'Imana, ibisomwa vyeranda bindi mu nkuka y'imisa yo kuri w'Imana w'ibisandasano ko barak'umukama, umunsi urutegurira kwinjira mu ndwi nyeranda, indwi irongora Pasika. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'umuhanuzi Izaya ikigabane ca 50 akango ka 4 gushika ku kindwi. Ico gisomwa tugisanga mu gice c'ico gitabo bita ururimbo rw'umusuku. Yishimiye ingene Imana yamukomeje ku buryo naho vyogenda gute ataco muhungabanya, kuno yizigiye uwamukomeje. Izaburi yo kwitsa ico gisomwa ni ya 21 canke 22 bivanye na Bibiliya ukoresheje, aho umuririmbyi w'iyo zaburi atakambira Imana ati: Mana yanje wampebeshejwe n'iki? Ikibazo kidahereraho ariko kirangirira ku nyishu itomoye yuko umukama ari we mizero iyo wareka aramutakambira. Vyumvikana ko ari akamo gaserura umwizera afitiye Imana. Igisomwa ca kabiri turagisanga mu ikete Paulo mweranda yandikiye Abanyafilipi, aho umutumwa atwereka ingene Yezu Kristo yahevye vyose akemera guca bugufi gushika no kwemera gupfa ku musaraba, gutyo izina ryiwe rikaba iripfugamirwa n'isi n'ijuru mbere n'ukuzimu kunyenga. Hanyuma rero ukubabara k'umukama wacu Yezu Kristo kubwirwa na Matayo mweranda ikigabane ca 26 kuva korongo ka 14, tugaca tubandanya tugashikira igigabane ca 27 akarongo ka 66. Uwo mwanditsi rero nogira nti ntaco yasize mu vyaranze inzira y'umusaraba w'umucunguzi wacu. Uyu munsi rero dushaka gusoma no kuzirikana umwizero utigeze utangirwa na ca kibuye bashira ku ruhafu canke babarinzi barungika gushunga imva ya Yezu. Nitwitega amatwi rero twumvirize ivyo bisomwa vyeranda. Igisomwa ca mbere. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Izaya
Umukama Imana yarampaye ururimi rw'abigishwa kugira ngo menye ijambo ryo kuremesha uwaruhijwe. Uko bukeye niko nkangura akazibura ugutwi kugira ngo numvirize nk'abigishwa. Umukama Imana yaranzibuye ugutwi nanje sinagambaraye canke ngo niyo njorore. Narateze umugongo abankubita abanshikura ubwanwa ndabatega imisaya. Sinahishije amaso abantuka n'abancira kw'amate, ariko Umukama Imana yarantabaye, nico gituma ntamaramaye, nico gituma nakomantaje mu maso hakamera nk'ibuye, kandi ndazi ko ntazoteterwa. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Mana yanje, ni kuki wampevye? Mana yanje, ni kuki wampevye? Abambona bose barantwenga, banyunya umunwa bakazunguza umutwe bavuga bati, yizeye Umukama none namukize, namurokore niyabamukunda. Mana yanje, ni kuki wampevye? Imbwa zirankikije, umugwi w'ababisha uranzinguje, batoboye ibiganza n'ibirenge vyanje. Ndashobora guharura amagufa yanje yose, bo baranyitegereza bakaguma bampanze. Mana yanje, ni kuki wampevye? Bagabangana ivyambagwa vyanje, baterera ubupfindo ku mutamana wanje. Ariko weho Umukama ntunje kure, wowe bukomezi bwanje tebuka untabare. Mana yanje, ni kuki wampevye? Nzomenyesha izina ryawe bene wacu, ndaguhayagize ishengero rikoranye. Mwebwe mwubaha Umukama nimumuhayagize. Mana yanje, ni kuki wampevye? Igisomwa ca kabiri. Ivyo dusoma mw'ikete umutumwa Paulo yandikiye Abanyafilipi. Kristu Yezu naho yamyeho muri kamere y'Imana ntiyigeze yihambirira kukungana n'Imana, ariko yigize ubusa mu gufata kamere y'abasuku. Mu kwigira umuntu asa n'abandi yigenjeje nk'umuntu asanzwe, aricisha bugufi, aragamburuka gushika apfe, kandi apfa urupfu rwo ku musaraba. Nico catumye Imana imushira hejuru ya vyose, ikamugabira rya zina nyaryo rirengeye amazina yose, kugira ngo kw'izina rya Yezu bose bakubite ibipfukamiro hasi, abari mw'ijuru, abari kw'isi n'abari mu kuzimu, kandi ngo ururimi rwose rwature yuko Yezu Kristu ari Umukama mu buninahazwa bw'Imana se. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Ukubabara k'Umukama wacu Yezu Kristu kwanditswe na Matayo. Umwe muri bamwe 12 yitwa Yuda Iskariyoti aja ku bakuru b'abaserdoti arababarira ati, mugomba kumpa iki kugira ngo ndamubahe? Bamuharurira amafeza 30. Kuva ubwo yamahiga uburyo bwo kumubaha. Ku
Umunsi wa mbere wa azima abigishwa begera Yezu bati, ugomba ngo dutegure Pasika hehe? Yezu arabishura ati, nimugende mu gisagara kwa Ntuze, mumabarire muti umukama atumye ko ngo umunsi wanje washitse, ngomba kurira Pasika iwawe hamwe n'abigishwa banje. Abigishwa bagira nk'uko Yezu yabategereje, bategura Pasika. Ngo buze kugoroba aja gufungura be n'abigishwa biwe uko bari 12. Bariko barafungura arababarira ati, nivy'ukuri ndababariye, umwe wo muri mwebwe araza kungura. Biraheza bibatera umwikomo mwinshi, batangura kumubaza umwe ngo, mbega mukama ni jewe? Nawe arabishura ati, uwo twasangiye ku nkoko imwe niwaza kungura. Umwana w'umuntu arigiriye nk'uko vyanditswe kuri we, yamara aragowe uyo muntu aza kugura umwana w'umuntu. Iyo apfuma areka kuvuka niho vyari kumubera vyo. Yuda nyene kumugura aramubaza ati, mbega muhanyi ni jewe? Aramwishura ati, urabivuze. Bariko barafungura Yezu afata umukate, arawuhezagira, yongera arawumanyura, awuhereza abigishwa biwe ati, nimwakire murye, iki ni umubiri wanje. Afashe ikarisi arakenguruka, arabaha ati, nimunywe mwese, iki n'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha, aza guseseka kugira ngo benshi bakire ibicumuro. Ariko ndababariye, singisubira kunywa iki kinyobwa c'umuzabibu, gushika umunsi nzosubira kukinywa hamwe namwe mu bwami bwa Data. Bamaze gukenguruka bagenda ku musozi wa Oliveti. Araheza Yezu arababarira ati, muri iri joro nyene mwese muza gutsitara kubera izina ryanje, kuko handitswe ngo nzokubita umwungere ubusho busanzare, yamara amaze kuzuka nzobatanga ibugarire. Petero aramwishura ati, naho bose boguheba, jewe nzokugwa inyuma. Yezu aramubarira ati, nukuri muri iri joro nyene inkoko itarabika uzoba umaze kunyihakana 3. Petero ati, naho bonyica hamwe nawe sinoguhakana. N'abigishwa bose bavuga batyo. Yezu ajanye n'abigishwa biwe mw'itongo ryitwa Getsemani, araheza ababarira ati, nimwicare hano nigire harya imbere gusenga. Ajana Petero na bene Zebede 2, araheza atangura kuganya no gutinya ati, numva ndi namaganya menshi nk'uwushaka gupfa, nimugume ngaha duteramane. Yigiye imbere yubika amaso hasi asenga ati, dawe nivyaba bishoboka nkura kwaya magogwa, yamara ntibibe nk'uko nshaka, nibibe nk'uko wewe ubishaka. Agarutse aho abigishwa bari basigaye, asanga barasinziriye, abwira Petero ati, ntushobora kumara n'isaha n'imwe uteramye hamwe nanje. Nimube maso kandi musabe, mwoye gutsindwa n'inyosha mbi, kuko umutima ufise ingoga, mugabo umubiri wo ni ntamagara. Araheza asubira gusenga ubwa kabiri avuga ati, dawe aya magogwa niyaba atari bumve ko ntabashije kuyarinda, nibibe nk'uko bishaka. Ngo agaruke iyo bari, yongera gusanga basinziriye, amaso yabo yari yaremerewe n'itiro. Arabareka asubira gusenga ubwa gatatu nka kwa kundi nyene. Hanyuma agarutse kandi iyo abigishwa biwe bari, ababwira ati, ubu ni mwisinzirire mu ruhuke, isaha yuko umwana w'umuntu atabwa mu minwe y'abayobe iriko irashika. Nimuve hasi tugende, uhuza kungura nguyu araje ntakiri kure. Akiriko aravuga ayo majambo, Yuda umwe wo muri bamwe 12 arashika, ari kumwe n'abandi benshi bazanye inkota n'amahiri, barungitswe n'abakuru b'abasaserdoti be n'abashinga ntahe b'igihugu. Nyene kumugura yari yabagenekereje ati, uwo nza kuramutsa azoba ariwe, murasha mumufata. Buno nyene Yuda yegera Yezu ati, mwaramutse gamuhanyi. Aramusoma.
Yezu aramwishura ati, mugenzi uzanywe n'iki? abandi baca begera Yezu bamuta mu minwe. Muri ico gihe umwe uwo mu bari kumwe na Yezu asokorora inkota ageta ugutwi k'umusaserdoti mukuru. Yezu aca aramubarira ati, subiza inkota yawe mu bwubatsi, kuko abishinga inkota bazokwicwa n'inkota nyene. Ntuzi ko nari gushobora gusaba data akandungikira ubwo nyene abamarayika ibihumbi n'ibihumbi bukuntabara? None ivyanditswe vyoheza bikaranguka bite? hanyuma araba ba bantu ati, muje nk'abahiga igisuma, muzanye inkota n'amahiri ngo mumfate. Ariko mbona ntasiba kwigishiriza mu gisengero, yamara ntimwamfashe. ibyo byose byabaye ngo ibyavuzwe n'abahanuzi bitahe. Hanyuma abigishwa baramuta bose barahunga. Bano rero bari bafashe Yezu baca baramujana kwa Kayifa umusaserdoti mukuru. Niho abigisha n'abashinga ntahe bari bakoraniye. Petero yari yamukurikiye, yamara agendera kure gushika ku kirimba cy'umusaserdoti mukuru. Ashika imbere aja mu basuku araba amaherezo. Abakuru b'abasaserdoti n'abari mu nama nkuru bose baja kurondera abagirizi babeshera Yezu ngo bashobore kumwica. Barazana isinzi ry'ababeshi, mugabo nta n'umwe yaronse ico amwagiriza. Hararuha haza ababeshi babiri bati, yagize ngo yoshobora gusambura ingoro y'Imana agaheza agasubira kuyubaka mu minsi 3. Araheza umusaserdoti mukuru ava hasi ati, ntaco wishuye? Ivyo bakwagiriza ni biki? Yezu nawe arinumira. Umusaserdoti mukuru aramubwira ati, ndakurahije ku izina ry'Imana nzima, tubarire kuri Kristo umwana w'Imana. Yezu nawe ati, ni wewe ubivuze, kandi ndakubariye n'ivy'ukuri. Kuva uyu munsi muza kubona umwana w'umuntu yicaye uburyo bw'umushobora byose, muzomubona kandi agaruka ku bicu vy'ijuru. Araheza umusaserdoti mukuru atabura ivyambarwa vyiwe ati, aratutse Imana. Abagirizi turaca baronderera iki? Muravyiyumviye noneho, none ku bwanyu bite? Nabo bati, n'uwugupfa. Baraheza baramucira amate mu maso, bamukubita ibipfunsi, abandi bamukubita amakofe mu kumukiyekeza bati, ntudupfinduriye noneho Kristo, uwagukubise ninde? Muri ico gihe Petero yari yicaye hanze mu rugo. Umusukukazi aramwegera ati, nawe nyene wari kumwe na Yezu w'i Bugarire? Petero arahakana mu maso ya bose ati, sinzi n'ico uvuga. N'uwundi musukukazi amubone aja kw'irembo abwira abaraho ati, n'uyu yari kumwe na Yezu w'i Nazareti? Arahakana agereka ko n'indahiro ati, uyu muntu sindamuzi. Hanyuma abaraho bamujako. Ni ivy'ukuri uri uwo muri bo, n'ivuga ryawe riraguhinyuza. Nawe aja mu byo guhakana rwose, arahira ko atazi uyo muntu. Buno nyene inkoko ica irabika. Petero aca yibuka ijambo Yezu yari yamubariye ati, inkoko iza kubika umaze kunyihakana 3. Aca rero arasohoka agenda arazimagirika yiyuha iryosozi. Bukeye mu gitondo abakuru b'abasaserdoti n'abashinga ntahe b'igihugu baja inama bose ngo bice Yezu. Bajana Yezu bamuboshe, bamuhereza Pilato icegera ca Sezari. Yuda yari yamuguze ngo abone bagiye kumwica, arigaya agarukanira abakuru b'abasaserdoti n'abashinga ntahe b'igihugu y'amafeza 30, ababarira ati, nacumuye, jewe naguze amaraso y'umweranda. Nabo bati, bidutwaye iki? Biragusha. Yuda rero atereranya amafeza mu gisengero, arigira aja kwiyahura. Abakuru b'abasaserdoti bakira y'amafaranga bati, ntawe yashira mu ishinguriro ry'amaturo kuko yaguze amaraso.
niko kuja inama rero ngo bayagure umurima w'umubumvyi ngo baze bawuhambemwo abantu bakavantara batagira aho batabwa. Nico gituma uwo murima bawise Haceldama, no kuvuga umurima w'amaraso. N'ubu ni kucitwa. Iryo umuhanuzi Yeremiya yari yaravuze rirataha ngo bafashe ya mafeza 30 ikiguzi cuguzwe n'abana b'Isirayeli, hanyuma bayagura umurima w'umubumvyi nk'uko umukama yabitegetse. Yezu rero ahagarara imbere ya cacegera ca Sezari. Ico cegera kiramubaza kiti, uri umwami w'abayahudi? Yezu arishura ati, niwe ubivuze. abakuru b'abaserdoti n'abashingantahe babandanya kumurega, nawe ntiyagira ico abishura. Pilato rero aramubwira ati, wewe ntiwumva ivyo bakwagiriza byose? Yezu arinumira, biranatangaza cane ca cegera ca Sezari. Ico cegera ca Sezari cahora gihengera ku munsi mukuru wa Pasika, kikabohora umuntu umwe mu baboshwe uwo igihugu gisavye. Muri ico gihe mu baboshwe harimwo inkozi y'ikibi yitwa Baraba. Pilato rero ahengera abantu bakoranye, ababwira ati, uwo mushaka ninde, Baraba canke Yezu yitwa Kristo? Pilato yarazi ko Yezu yazize inzigo y'abayahudi. Hano yicaye mw'iciro ry'imanza, umugore wiwe amutumako ati, ntihagire ico mupfa n'uyo muntu mweranda, naraye ndose ibintu vyinshi bimwerekeye. abakuru b'abaserdoti n'abashingantahe bosha igihugu ngo gisabe Baraba, Yezu nawe yicwe. Icegera ca Sezari naco kibabwira kiti, muri abo babiri uwo mushaka ko ndabarekurira ninde? nabo barasemerera bati, Baraba. Pilato asubiza yati, nawe Yezu yitwa Kristo nza kumugirane? bose bishurira rimwe bati, nabambwe. Pilato arabishura ati, ikibi yakoze ni giki? nabo barushirizaho gukoma induru bati, nabambwe. Pilato abonye bibaye iby'ubusa, ariko umugumuko uguma wongerekana, yakira amazi akarabira imbere y'ishengero avuga ati, amaraso y'uyu muntu atagira icaha ntangweko, muravyifashe. igihugu cose cishurira rimwe kiti, amaraso yiwe arakaduhama twebwe n'abana bacu. araheza. Pilato abarekurira Baraba. Yezu nawe ahejeje kumukubitisha aramubaha ngo bamubambe. Abasirikare b'ico cegera bafata Yezu bamujana mu kirimba, bahamagara umurwi wose w'abasirikare, baraheza baramwambura ivyambarwa vyiwe, bamutererako ikindi gikwempu gitukura, bajisha urugori rw'amahwa barumwambika ku mutwe, bongera bamupfumbatisha ikibingobingo mu kuboko kw'iburyo, bakaza barapfukama imbere yiwe bamutwenga bavuga bati, turakuramukije mwami w'abayahudi. baza baramucira kw'amate, bagafata nyamubingobingo bawumukubita ku mutwe. Abasirikare rero bahejeje kumutetagiza, bamwambura ca gikwemu gitukura, baramusubiza ivyambarwa vyiwe, bamujana kumubamba. Bashitse mu nzira bahura n'umuntu w'umunyasireni yitwa Simoni, baramugobera ngo atware umusaraba wa Yezu. Bashitse ku musozi witwa Golgota, no kuvuga umusozi w'agahanga, bamuhereza umuvinyu uvanze n'umururazi ngwanywe, ngo awumvirize, aca arawureka. Bahejeje kumubamba, bagabangana ivyambarwa vyiwe babipfindanirako, baca baricara baramurinda. Hejuru y'umutwe wiwe ku musaraba hari handitswe ico azize ngo, uyu ni Yezu umwami w'abayahudi. Baraheza bamubambana n'ibisuma bibiri, kimwe iburyo ikindi ibubamfu. Abahita nabo baramutuka banaga umutwe bati, wewe usambura ingoro y'Imana,
hanyuma ukayubaka mu minsi 3. Ntiwikize ga nawe turabe niba uri mwene w'Imana, ntibikure ku musaraba. Abakuru b'abasaserdoti n'abigisha n'abashingantahe nabo nyene baramutwenga bati, yakijije abandi none nawe biranse ko yikiza. Niba ari umwana wa Isirayeli nave ku musaraba tumwemere. Yizigiye Imana none nimukize yabimukunda ko yagize ngo ndi umwana w'Imana. Na bya bisuma byari bibambwe hamwe nawe bimutuka gutyo nyene. Kuva ku isaha ya 6 gushika ku isaha y'9 umukorane ukwira isi yose. Ku isaha y'9 Yezu ashirijwe hejuru avuga ati, Eli Eli lama sabachthani, no kuvuga ngo mana yanje wampebeshejwe n'iki? Bamwe mu bari bahagaze aho ngo bavyumve bavugana bati, wa wundi ariko aratabaza Eliya. Umwe muri bo yiruka gukoza mw'isiki ipampa, arishira kwisunwa ry'umubingobingo aramuhereza ngo anunuze. Abandi nabo bati, reka turabe ko Eliya aza kumutabara. Yezu yongera aratura kamo aca aracikana. Buno nyene impuzu yari mu gisengero yicamwo kubiri, kuva ruguru gushika epfo. Isi iranyiganyiga, ibitandara vy'amabuye birasadagurika, imva ziriyugurura n'imibiri myinshi y'aberanda irazuka. Yezu amaze kuzuka, nyaberanda bavuye mu mva baja mu gisagara babonekera abantu benshi. Umutware w'abasirikare n'abandi vyari kumwe barinda Yezu babonye ingene isi inyiganyize n'ivyo byose vyari bibaye, baca bagira ubwoba bwinshi bavuga bati, ni ivy'ukuri uyu yari umwana w'Imana. Hari n'abagore benshi bari bahagaze kure baraba, bari bakwirikiye Yezu kuva i Bugarire bamufasha. Muri bo hari Mariya Magdalena na Mariya nyina wa Yakobo na Yozefu, bene nyina wa bene Zebede. Ku mugoroba haza umuntu atunze aturuka i Arimati akitwa Yozefu, na wenyene yari umwigishwa wa Yezu. Aja kwa Pilato kumusaba ikiziga ca Yezu. Pilato atumako ngo bakimuhe. Yozefu yakira ikiziga ca Yezu, agifukisha impuzu yera, agishira mu ruhafu rushasha yari yiyimbishirije mu gitandara cibuye. Araheza ahindira ku muryango ikibuye amahanga arigira. Mariya Magdalena n'uwundi mugore Mariya niho bari bicaye berekeye ku ruhafu. Bukeye umunsi wo kwitegurira uheze, abakuru b'abasaserdoti n'abafarizayo baja kwa Pilato baramubwira bati, muhanyi, twibutse ko wa muhumvyi akiri muzima yavuze ngo iminsi 3 iheze nzozuka. Tegeka rero barinde uruhafu gushika ku munsi ugira 3, abigishwa biwe ntibahave baza kumwiba, hanyuma ngo babwire igihugu ko yazutse mu bapfuye. Ico kinyoma cava gisumba ica mbere. Pilato arabishura ati, namwe ntimubuza abarinda, genda murinde murabizi. Baragenda barihweza uruhafu, bashira ikimenyetso kwibuye be n'abarinzi.
muvukanye nkunda ndiko ndazirikana ivyo umukama ariko arakora muri aya majambo yose twumvise, nogira nti nta yandi akwiye kongerwako. Birabereye ko iri jambo ry'Imana rikabura muri twebwe ivyo dukeneye vyose ngo ubuzima bwacu ntibwigere buja kure y'Imana, kuko kure y'Imana ari kure y'ubuzima. Imbere yacu tubona Pasika twimirije guhimbaza, ariko kandi turazi ko Pasika idashoboka tutabanje gukurikira Yezu Kristo mu nzira y'umusaraba. Ngira ngo nivyo abantu bubu twibagiye, twaravyibagiye gushika aho dusanga twatwawe no kurondera nyabuna kubaka ubuzima butari mw'Imana. Ariko ingendo ya Yezu iratwereka ko ariyo yonyene ishobora kudushikana ku buhigwe. Nitwemerere ko atayindi nzira ishika. Iyo ngendo ya Yezu nayo si yindi, shaka ko tubizirikana muri utu duce. Ubwa mbere, muri ya nkuru nziza ibanziriza urugendo hezagira ibisandasanda, tubona umwe abamarayika batangaza igihe yavuka ko ari umwana w'Imana, umwami w'abami, aje yicishije bugufi mu kugendera ku ndogobwe. We yaje ava mu ijuru ntakeneye ibitwazi biteye ubwoba nk'ivy'abami bo ngaha kw'isi. Ubwa kabiri, ngo nimube maso kandi musabe mwoye gutsindwa n'inyosha mbi, kuko umutima uri n'ingoga mugabo umubiri we n'intamagara. Ubugira gatatu, ngo amafaranga yaguzwe Yezu ngo baciye bayagura umurima bise umurima w'amaraso. Ndiko ndazirikana iryo jambo rero nibajije nti, ubwo uwo murima w'amaraso si isi ya none turiko? Itegereze namwe ingene iyi si twayigize umurima w'amaraso, kuko twagurishije Yezu mu kumukura mu bigize ubuzima bw'abantu. Nitwiyumvira ingene hirya no hino kw'isi amaraso yirirwa araseseka. Uyu munsi abantu bose bahagurutse kugira ngo bagwanire ubuzima, ariko ntibahagurutse ngo bahagarike ingwano zibera kw'isi, nazo nyene zisasika inganda ku rugero ruteye ubwoba. Hanyuma kandi ngo nibibe nk'uko ubishaka. Mu kwinjira mu ndwi nyeranda rero, nitwitwaza akagakoni keza gashobora kudushikana i Golgota, kakatubera kandi ako dushobora gukiriza mu guhimbaza izuka ku munsi wa Pasika, ishaka ry'Imana. Vyose tuvuge tuti nibe nk'uko ubishaka. Naho muri iyi nkuru nziza ya Matayo twumvise Bikira Mariya batamuvuzemwo, turazi neza ko ariho yarari mu nzira y'umusaraba y'umucunguzi. Nano turazi ko Yohani Mweranda yabitwereka akatubwira ati yari munsi y'umusaraba. Uyu muvyeyi nagumane natwe, aduherekeze mu nzira y'umusaraba turiko turacamo muri kino gihe, atuje imbere, aguma dusabira gushika dushikirizuka. Ndabasabiye umuhezagiro w'umukama, Imana nibahezagire. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzaba Imana yawe.